QPC. Question posée par Carole. Bonjour mwese ndabaramukije bivanye aho muherereye mwaramutse mwiriwe. J'espère que vous allez bien. Uyu munsi turi hano kugira twishure QPC. Mais d'abord faut d'abord se présenter kubera les bonnes manières. You know the vibe. Moi nitwa Lionel Nishimwe nkaba ndi umu cinéaste, réalisateur et peintre. Nkaba ndi n'umu photographe. Ego, kandi n'umurundi, kavuga ikirundi. Voilà, maintenant on peut répondre aux questions. Question numéro 1. Ok. Tubwire gato kuri court-métrage yanje. Court-métrage yanje yitwa Une vie en couleur. Ni film court-métrage. Quand tazi court-métrage cyari court-métrage ni film ngufi idakwiza isaha. Jay waje ngufiya akaba ari film twakoranye n'abantu rurangiranwa mu vyese no mu mareresi. Laura Sheila Inangoma, abantu bavuga si tu parles du théâtre burundais tu dois parler de Laura Sheila Inangoma. Donc tous les acteurs du théâtre, voilà, c'est à vous. Voilà, mon dit Laura Sheila. Il y a aussi Rige qui est aussi un grand des Enfoirés ça nous la danse, et il y avait aussi un grand photographe twakoranye, John Baptiste Denzako. Salut. Voilà, c'est un film ivuga ku bintu vya cancer twayikoze histoire nayanditse kubera navuga ati ni sujet il est important kubera iki kubera yuko nayanditse muri période ya Covid où toute l'attention était détournée sur la Covid, alors qu'il y avait abandi bantu wasanga bariko bara comment dirais-je bako barasufra bako baragwana n'izindi ngwara atari Covid gusa bako usanga toute l'attention donc attaque reka rero dukorere no kuri abo bandi twerekane yuko nabo nyine bakibaho. Voilà, en gros c'était ça. Question numéro 2. Non. Ok. Abantu muri créatif ngo muri sensible cyane ni ya événement yakubaye ko yagukoze ko cyane gose. Bon, uyu munsi nagiye ahantu ouais, non, j'adore quelque chose dans mon aussi quand même. Événement yambaye ku irankora ko cyane. Numva ngo nosohoka après nashaka rukafisi ndide kuko ari byinshi bishirinza ndabaze cyo fatanye n'isho ndeka événement yambaye kirankora ko cyane. Kenshi dushaka tuvuga info et kwera info twese ziradukora ko, mais aussi en tant qu'artiste ikintu gikunze kudukora ko ni cyane ni mugiye vous regardez, là, à cause des œuvres, j'ai donné mon meilleur et je pense que je vais arriver à cet objectif dans le cadre et puis tu réalises Yuko. T'as même pas fait la moitié du trajet. Donc, you keep falling short even though you give. Now, ou tanga le meilleur de toi-même donc qui est objectif, et ça c'est vexant, c'est très vexant quoi là. En tant qu'artiste tu vises à vivre de ça, mais il y a la déception. La vie nous réserve des surprises, mais bon, on est des artistes. Question numéro, qu'est-ce que question numéro, anyway, pas censé être en ordre. Question numéro 3. Umaze kuvoyager cyane no kuronka ama award, merci, award menshi biciye muri court métrage wise Une vie en couleur. Une vie en couleur. C'est un peu poétique. Biciye muri film Kafato sérieux, nsubira gutwengo. Une vie en couleur. Mu myaka iza twitege Oscar. Amen amen. Mais bon, ico kivuga ko nuko artiste wese nakriye ikintu byavuga ati je visa hotspot, je twita hotspot ni couverture médiatique et tout, amakova, ma magazine et tout, voyager. Bien sûr tu dois voyager kugira utera imbere kugira expose tes produits, tes œuvres d'art, vous expose kuri marché yindi hama comment dirais-je wagandise audience yawe kugira n'amafaranga menshi cyane rwose ushobora kwinjiza andi mafaranga, mais je pense que nukora ikintu uvuga ati shaka trophée à tout prix. Il faut d'abord prioriser le message que tu as à donner. Si œuvre yawe
itanga un message pour l'audience. Je pense que voilà, c'est ça l'objectif de tout artiste. Et pourquoi les œuvres d'art, quand je dis tangible, ni sensation, on va de l'intérieur, on va de l'intérieur, faut que représente muri œuvre d'art, faut que émotion, faut que du toi, de lui, de nous. Donc, c'est comme ça que genre quoi personnel. Voilà. En gros, quand la film en gros, on priorise gutanga message, gutanga émotion. Et là, tu as tout gagné au fait. Question numéro 4. Un artiste Niki. Donc, un artiste, nous a créé ikintu akora ikintu kivuye mu mutwe iwiwe, akora ikintu kivuye ku mutima wiwe. Je dirais pas que ta formule va bifise kuko il y a beaucoup de théories, mais bon, izo théories ziguha juste une base dans toute forme d'art. Une base ugendera kugira ukora ibintu biri dans les normes de l'industrie quelconque, nimba ari théâtre, nimba ari cinéma, nimba ari danse, nimba ari guteka, nimba ari gucapa, il y a toujours des bases, une théorie utegerezwa kugenderako. Je pense yuko artiste rero tugendeye kuri ico, artiste n'umuntu afata domaine kanaka hama agaproduza ikintu kivuye muri we ashizeko touche yiwe. Si biharuguro utegerezwa gutora réponse finale ingana gutyuko, mais bien sûr il y a ma étape utegerezwa gucamo, mais le résultat final ikuvako. Voilà, c'est ça un artiste. Tu crées quelque chose, tu l'exposes, tu te fais juger, tu espères yuko agikunda que ushobore kubibeshwaho. Hamujuja muri dépression, hamuka. Non, je plaisante. Artiste nabo. Tu crées des choses et tu te fais juger. Question numéro... Salut, washinagaza guharura. Gwera. Atari agenda harura. Question numéro 5. Question numéro 5, 2 minutes kugira udusigurire abantu badatahura depression bayifata indwara y'abazungu. Ndababwire rero. Depression ifata indwara nk'umuzungu. Je dirais yuko depression ari bon, j'ai fait kuri ga film yiwanje, ga film court métrage kuko yari histoire ivuga umuntu arwaye cancer ariko ari gwanira ubuzima bwiwe. Bien sûr urumva ureshura urabona yuko habari yawe uri kurekereza, donc wowe bakubwiye ati usigaje 6 mois kugira upfe, donc nta kindi ushobora gukorera, umva ko udasubira kuryama, umva ko udasubira ku ressentir, comment dirais-je, les couleurs de la vie, une vie en couleur, les couleurs de la vie. Ah, le jour j'avais pas prévu ça, mais c'est très poétique. Anyway, je dirais yuko ari sentiment ikuvamwo wumva yuko ibintu atagubi gifise bivanye na échec wagize mu buzima canke na réalité que tu dois accepter yo mu buzima. Donc je dirais yuko twese turabirosenta ivyo wanye misi yose, mais c'est pas toujours dépression kubera voilà, je déconne d'éviter kuja muri psychologie cyane gose, mais bon. Hariyo depression, hariyo na anxiété. Ibyo bibiri biratandukanye, mais kimwe ni branche y'ikindi. So twege rero kenshi dukunze kumva anxiété on a daily basis, je dirais. Quand iyo ugize échec wari witeze ikindi kintu, kenshi ni anxiété. Mugabo iyo ugize dépression nubwo ko ari anxiété iri plus approfondie. Voilà, j'espère que vous avez compris. Nubwo mvuze ibintu bigoye. Question numéro anyway, ni zihe ngorane umusineyaste wo mu Burundi akunze guhura nazo? Je censé guca nshiranga anya kesa muje kwishura. Abasineyaste bo mu Burundi, question ibibazo bakunze guhura navyo, uvuga yuko ari déjà côté création, on s'inspire des histoires z'abandi bantu bo muri Europe, bo muri États-Unis, alors que leur culture c'est cyo kimwe n'iwacu. Donc nimwe twavuga kare ku artiste tegoza kuba ufise touche iwabo. So kugira ucrée œuvre d'art il faut yuko uba ufise touche iwabo. Donc ufise iyo touche iwawe je pense yuko œuvre yawe kimera neza cyane gusuba. Donc
utegerezwa kwiga culture yawe neza. Donc problème aba cinéaste bakunze kugira ntiba novuga yuko bariyelwanya baritandukanya na culture yabo burundaise, alors que bari bakwiye kuyigumako bakayigumako kubera si tu crées quelque chose hama umuntu w'umunyamerika akakibona akavuga ati this is Burundian, umuntu w'umufaransa akakibona akavuga ça c'est burundais, umuntu w'umutaliyani akakibona akavuga ibindi bintu ntazi kuvuga mu kitaliyano. Je pense yuko iyo yoba ari réussite kubera iyo touche yo gufata américain ukamwigisha ukamwereka ce que c'est le Burundi, cyane cy'u Burundi. Donc tu l'as fait découvrir quelque chose de nouveau à Tarazi, which is the whole concept of cinema. C'est juste faire découvrir les gens ikintu batari bazi. Iyo uberetse ikintu bari bazi, film ikibarambira. Donc c'est ça le problème ya mbere novuga yuko kuri côté création. On s'inspire des histoires tudatahura, alors que twari dukwiye kuraba kuri histoires ziwacu nyene. Yindi problème novuga dukunze kugira ni côté financier, et je pense pas kari mu Burundi gusa. Donc kugira umuntu aguha amafaranga yiwe hamuje gukora igikorwa, il faut yuko mupruva ushoboye gukora. Donc udashoboye kubipruva, je pense yuko atamuntu yo kwizera akaguha amafaranga. Et je pense yuko on devrait gutangura avec ce qu'on a, nivyo dufise à disponibilité, au lieu d'attendre ama aide avuye hanze, amafaranga no kubikoresha bingana no kurumva uzoguma uri mu majambo udashyira ibikorwa hanze. Ego aussi ikindi kibazo dukunze guhura, abarundi ntidukunda ibikorwa vy'iwacu. Dukunda ibikorwa vy'iwacu nyene, usanga urakoze ikintu ugasanga nta muntu aje kukiraba, alors que voilà, umuntu aba yashizemo toute son énergie, aussi c'est burundais, basubiza kubiraba ko yari ibintu vy'umurundi, ari œuvre d'art iri burundais nta bindi. Donc je pense que n'ivyo abasinéaste birabadécourage, akavuga ati jewe ako nokorera kuri marché yo mu Burundi mutuma nyigira ahandi aja gukora ku yindi marché, hama nkajana na flow yabo. Voilà, dernière question en fait. Guri umumannequin kandi ukongera ukaba umartiste acapa, ni gute ushobora kubikora vyose kandi neza? Oh là là, merci. Thank you so much. Mais bon, du artiste acapa kongera nkaba n'umumannequin. Moi je dirais que la vie c'est fait pour être vécue. Donc c'est fait pour être vécu, ça veut dire que si quelque chose te passionne, le problème avec les gens et qui nous l'ont dit et puis you're shy to make the first step, en fait tu te réfères aux professionnels de l'industrie pour la visa. Alors que moi, ma technique à moi, la technique Lionel, je m'en fous des professionnels. Which is weird, but voilà, ça c'est moi. Donc je pense que tu dois te permettre aux débutants, aux débutantes, au domaine, et puis essayer d'évoluer. Donc et quand c'est nabitanguriye rimwe rwo bizo byo cygira nabitanguriye bisa bitanguriye rimwe na gato. Donc natanguye nacapa kera kuva kera cyane sinibuka najyari nabitanguye kuva niga primaire naracapa après je ndabitangura kubigira carrière professionnelle à 15 ans. Carrière professionnelle no kuvuga yuko wicara amafaranga, tu te fais un nom et voilà, c'est ça que j'appelle une carrière professionnelle. Ça veut pas dire que tu es star. À 15 ans, on a fait un tableau, et puis après, il a une photographie, mode, mannequinat. Et puis voilà. Après, je me suis dit pourquoi pas le cinéma. Parce qu'après, avant, je faisais du théâtre à Buja Santabou. Salut tous les membres de Buja Santabou. Et je faisais du théâtre muri Buja Santabou. Après, je me suis dit pourquoi pas ne pas deuxième cinéma. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.